Muri Guinea Bissau amajwi yavuye mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida ryagenze neza ejo ku cyumweru arimo kubarurwa. Abantu 15 bakomerekejwe na bombe yatezwe mu modoka i Mogadishu muri Somalia baraye bajyanywe n'indege ya gisirikare muri Turukiya kuvurirwayo. Ishyaka riri ku buyobozi muri Mauritania ryakoze inama ya kongere yo gutora guverinoma ishyigikiye perezida mushya Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani. Muri Liberia akanama ka Patriote kazwi nka COP kasubitse imyigaragambyo irwanya guverinoma kandi bavuze ko bifuza guterana ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020. Ni nyuma y'uko guverinoma ivuze ko idashobora kubarindira umutekano. Naho muri Libya umuntu umwe yitabye Imana nyuma y'uko indege ya gisirikare hirashe igice gituwe cy'umujyi wa Tujara mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Tripoli ejo ku cyumweru nk'uko itangazamakuru ryo mu karere ribivuga.